Genesis 40 itanguriro igice cya 40 ku murongo w'icenda. Genesis igice cya 40 uhere ku 8 ugeze ku 9. Turasoma izina y'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yosefu asobanura inzozi z'abagurano ba Farawo babiri. Ihute umwanya. Turi ku murongo w'umunani. Ego. Baramwishura bati nuko twarose inzozi. Kandi akaba atashobora kuzisobanura. Twarose inzozi nta ushobora kuzisobanura. Bisigura ngo umuntu afise ingabire yo gusigura iyo ndoto ni wakenewe muri ico kibanza. Yosefu namishura. Ibega Imana siyo yonyene yo gusobanura. Enda imuzindotorere. Icenda. Mukevyi mukuru arotorera Yosefu inzozi ziwe. Ati narose mbona umuzabibu imbere yanje. Soma kuri 12. 12. Yosefu aramubarira ati uko niko bisobanurwa. Ayo mashami atatu ni iminsi 3. Iminsi 3 itarashira. Farao azokubohora agusubize kw'ibango ryawe kandi uzohereza Farao igikombe nk'uko wahora ukora ukiri umukenzi wiwe. Maze uzunyibuke niwamara kumererwa neza. Naho wogeza ngaho uzunyibuke. Akoresheje ingabire yo gusigura. Ntago yasenza amasengesho menshi, ntago yisonzesheje, ntago yagize jene, afise umugisha w'Imana. Imana yaramuhezagiye iramubwira ko abo bavukana bazokunama bazoca bugufi. Mugabo haracakenewe inzira yiki, inzira yuguruka icamwo uyo mugisha. Inzira yiwe iciruguruka. Urazi ko Imana ishobora guteza ikibazo kugira ngo ikemure ikibazo kindi. Hari igihe Imana ishiraho impamvu kugira ngo ubuzima bw'umuntu bushobore gutabagwa. Imana igushireho impamvu y'umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Aramubwira ngo wewe bizogenda ukunuko. Akoresheje gift, akoresheje ingabire yiwe, atanguye gusigura. Aramusiguriye, hanyuma aramubwira ni wagera hari ibwami ntuzunyibagire, uzunyibuke. Ni wagenda uzunyibuke. The gift, ingabire yiwe, ico ashoboye gukora. Ageze hari umwami ararota, inzozi ziramucanga, acavuga ngo hariho umuntu ari hariya ashoboye gusigura izo ndoto. Yaradusigura indoto kandi ivyo yavuze byose vyarabaye. Umuhamagaye arashobora kuza gusigura. Akuwe mu ibohero n'amafaranga, akuwe mu ibohero n'icubahiro, akuwe mu ibohero n'iki, nta kindi kintu kimwe kimukuyemwo ingabire yiwe. The gift, what he is able to do, ico ashoboye gukora nico kimuvanyemo, kandi kimaze kumuvanamwo kica kiba intango yo kuguruka kumugisha. Imana yo mwijuru ingabire yaguhaye ituma izahabona mu izina rya Yesu Kristo. Nimbura umuvuga butumwa uvuga ubutumwa cyane, nimbura umukozi wa leta ukora akazi kawe neza, nimba wikorera ibyawe ukora ibyawe neza, nimbura umuririmbyi uririmbe neza, nimba ufite igikorwa cyose ukora ushoboye gikore neza. Reka kwicara umuvuga ngo urarindiye umugisha w'Imana ngo uzoza. Rimwe na rimwe za kuri platform apply, tangura gukora, tangura gushira ibintu mu ngiro. Hari ikintu bita mu Congereza, the season of confrontation is the season of manifestation. Igihe cyangwa se period yo gutangura guhanga ikintu, guhangana amaso n'ikintu cyangwa se gushira ikintu mu ngiro, gukora ikintu mu gikorwa. Misi yose urabona ikintu kakirekera ngaho, misi yose urabona ikintu kavuga ngo nzoba ndagikora. Igihe utanguye kuvuga ngo nzoba ndakora igikorwa runaka, ugatangura kugikora n'imbarakazi cyangwa umuhamagaro cyangwa ikindi, niwo musi hatangura kwibonekeza no kwigaragaza kw'ikintu runaka kizanye resultat zivuye muri ico gikorwa ukoze. Sinzi ko ari umuntu ari karantahura, ndiko ndigisha. Haleluya. So iyo aza guhora nta confronting izo ndoto, ntago yari kubona manifestation, kwiyerekana kw'igitangaza kumukura mu ibohero. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya.
haleluya. Imana iguhereze gushira mu ngiro umuhamagaro yaguhaye n'igikorwa yaguhaye kugira ngo utangure kubona ibyo utategerezwa kubona mu minsi yawe kubaho mu izina rya Yesu. Turicari kumwe dutere haleluya. Gift, talents imukuye iyo yarahari iramushize habona. Ni kuvuga umuntu wese w'umunyengabire ari ngaha. Actually nta muntu numwe adafite icyo ashoboye gukora. Umuntu wese, nimba utari umuganga uraba uwo umufundi, nimba utari umufundi uwo umudandaza, nimba utari umudandaza uwo muvuga butumwa, nimba utari umuvuga butumwa nta kuntu na kumwe ushobora kubura ikintu ushoboye. Icyo nyine ubona ushoboye gukora, what you are able to do, n'icyo Imana ikoresha nk'inzira y'umuryango ikugeza ku mugisha wawe. Haleluya. Reka kuguma wicaye, icyo ushoboye gukora kiba inzira y'umuryango ikugeza ku mugisha wawe. Icyanyuma aricyo ngomba guhereza ko cyangwa mu murongo wa nyuma, it is giving. Bwira mgezo ati gutanga. Somere gusubira Genesis nyene itanguriro 27 ku murongo wa 1 kuri 4. Wihute. Gutanga. Amen. Ego. Yakobo yihindura Esau atwara umugisha wiwe. Ihute. Isaka ashaje amaso yiwe asigaye n'itijiji awiwisha gusa. Ahamagara imfura yiwe Esau ati ewe mwana wanje. Aritaba tisabwe aramubwira ati raba dashaje. Sinzi umunsi uzomitana. None enda rero niwabire ibyo uhingisha umutana wawe n'umuheto wawe ugenda mu ishyamba uhige udonderera akanyama uheze untegereze icumbe nk'ibyo usanzwe nkunda uzizanire ndiye mbone kuguhezagira ntara. Sawa, geza ngaho dukomere Imana amashyi menshi cyane. Genda urondere uzane inyama utange untekerenge hama mbone kuguhezagira. There is no blessings before giving. Reka ndakubwira, umuntu atanga yabigize umugenzo mu buzima bwiwe. Gutanga natoba yasenza amasengesho menshi, gutanga nimwe mu nzira zikomeye zugurura umugisha wifadika ku rugero rudasanzwe. Yesu natufashe cyane gose. N'ingero nyinshi twogenda dutanga zaho abantu batanze ubuzima bwabo bakaronka umugisha, bagatanga imyanya yabo bakaronka umugisha, bagatanga ingufu zabo bakaronka umugisha, bagatanga amafaranga yabo bakaronka umugisha, bagatanga ibyabo bakaronka umugisha. Imana yo mu ijuru iguhereza umutima wo kuyitungana no kuyigorokera mu kuyitangira, kandi ntiguhe umutima wo gutanga gusa ngo ikwime ibyo utanga, iguhereza umutima wo gutanga mu izina rya Yesu, hanyuma iguhereze n'ibyo utanga. Abizera dutere haleluya. Yesu atufashe cyane gose. Utanga nayo ni inzira igeze umuntu kumugisha. Reka dusome umurongo wa nyuma, ibyahishuriwe Yohana gice cyaho cya 3 ku murongo wa 11. Tuce dufata umwanya wo gusenga, hama ndababwira iby'Imana yavuganye naje turangize. Uyu murongo tusome duhagurutse, tusome duhagaze 11 honyene. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hari abacicaye. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haravuga ngo hari abacicaye, rindira babanze bahaguruke. Hari abacicaye. Sawa, soma rero. Haravuga ngo ngiranze vuba umire kucufise, umire kumugisha wawe, ntihagire ugutwara igisibo cyawe. Amen. Mbwirira abantu 5 bari ngaho ati umire ku mugisha wawe, umire ku iyerekwa ryawe, ntihagire ugutwara igitsibo.
wumire ku mugabo wawe, wumire ku bana bawe, wumire ku mufiyanse wawe, wumire ku bana bawe, ubasengere cyane, witange cyane. Ntihagire ugutwara igitsibo, ntihagire ugutwara igitsibo, ntihagire ugutwara igitsibo, ntihagire ugutwara umugisha, ntihagire ugutwara umugisha, ntihagire ugutwara umugisha, ntihagire ugutwara umugisha. Haleluya! Ntihagire ugutwara umugisha w'abana mu izina rya Yesu. Ntihagire ugutwara umugisha w'amagara meza mu izina rya Yesu. Ntihagire ugutwara umugisha w'agakiza mu izina rya Yesu. Wumire ku gakiza kawe, wumire ku rubyaro rwawe, wumire ku bana bawe, wumire ku iyerekwa ryawe. Risengere cyane. Satani niyakugwanya, umugwanye cyane. Satani niyakurondera, we umwangire kuja hasi. Satani niyaguca intege, wange guca intege. Umva wumire ku kintu cyawe. Icyawe kizokwama ari icyawe, amafaranga yawe azokwama ari ayawe, umugore wawe azokwama ari uwawe, agakiza kawe kazokwama ari akawe, umuhamagaro wawe azokwama ari uwawe. Wumire ku cyo ufise. Tela haleluya. Ongera iyindi haleluya. Wumire ku cyo ufise. Ntihagire ugutwara umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ntihagire umurozi n'umwe wo mu muryango iwanya gutwara umugisha w'amagara meza. Ntihagire umupfumu n'umwe yakubonye uri kuratera imbere gutwara ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ntihagire umwansi akoresha ibikoresho byo mu isi y'umwijima cyangwa se ibindi by'ubwoko bwo aribwo bwose ashobora gutwara umugisha wawe. Imana yo mu ijuru izigama umugisha wawe, izigama amahoro yawe, izigama umunezero wawe, izigama akazi kawe. Sengera akazi kawe. Ntihagire ugutwara akazi, ntihagire ugutwara umugisha, ntihagire ugutwara umuhezagiro. Wumire ku cyo ufise. Iyumvire cya kintu nyene ufise, ucumire ko ntihagire ugutwara umugisha wawe. Wumire ku muhezagiro wawe, wumire ku rubyaro rwawe, wumire ku isezerano ryawe. Ntihagire ugutwara umugisha. Satani ntiyakubwira ngo ibyawe birarangiye, mubwire ni no 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 no. Hey! Umwankire, umubwire ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ngira nze vuba. Wumire ku cyo ufise. Ntihagire ugutwara umugisha wawe. Hari umugisha Imana yagusezeraniye, hari ikibanza Imana yavuganye nawe kugushiramo, hari aho Imana ivugana nawe buri munsi, hari aho Imana yateguye kushika. Ndavugishwa ku buzima bwawe. Utegerezwa kuhagera, utegerezwa kuhashika, utegerezwa kuhinjira, utegerezwa. Haleluya. Baragerageje kumutwara umugore witwa Aburahamu, mugabo umugisha wiwe arawumirako. Imana irateza indoto, irabuza amahoro umwami. Umwami arabwira Aburahamu, kubera ko utambwiye ko ari umugore wawe. Aburahamu aravuga ngo nariko ndatinya kubw'amagara yanje. Haleluya. Imana iravuga ngo umugore wa Aburahamu ategerezwa kugaruka. Umviriza ndakubarire, icyo ufise naho Satani ashobora kuba yaramaze kukinyaga, ntiwemere kukirekura, ucumireko. Tugiye gusenga, urakireka ipera mu izina rya Yesu, urakigarukana mu izina rya Yesu. Imodoka yawe urayigarukana, ikibanza cyawe urakigarukana, parcelle yawe urayigarukana, akazi kawe Imana irakaguha, umuhezagiro wawe Imana irawuguha, ingabire yawe Imana irayiguha. Agakiza Satani yari karagutwara, aguteza ibyaha, aguteza amajwi, aguteza uburyohe bwo kunezererwa n'isi. Umva wumire ku gakiza kawe. Satani ntagutwara agakiza, Satani ntagutwara amavuta y'Imana. Yumire ko. Hey! Haleluya. Bwirira abantu batanu ngo wumire ku mugisha wawe mu izina rya Yesu. Satani ntazoshobora kuwutwara mu izina rya Yesu. Salevro santeke. Reka dusenge. Fata umwanya gusenga. Haleluya.
fata umwanya wo gusenga. Ngomba sinshobora guheza ntasaba imbabazi umuntu wese cyumva ijwi ry'Imana rimurega. Waragerageje kurondera iyindi nzira y'umugisha, urarondera abashuga dadi, abashuga mami, baragusambanya, ariko ibyo waronse nowhere to be found, nta bigihari, byaratembagaye. Ijambo ry'Imana narisomye riramwira ngo umugisha Imana itanga ntiyongeramwo umubabaro. Ni kuvuga umugisha Imana itanga naho abari mutoya ugiramwo amahoro. Ntago ukeneye umuntu agusambanya kugira ngo akurihire inzu. Ntago ukeneye umuntu agusambanya kugira ngo akurihire ishure. Ntago ukeneye umuntu agusambanya kugira ngo aguhe akazi. You don't need that. Urakeneye ubushobozi bw'umugisha bukuzanira umu destiny helper, umufasha muzima mu buzima bwawe. Hallelujah. Hallelujah. Yesu nadufashe cyane gose. Bamwe barabaye ibikoresho byo kwinezereza ko abagabo n'abahungu, kunezereza imibiri yabo, having sex uko babakeneye, babahamagara bakabikora batabishaka, badafise amahoro, batanezerewe, imitima igomba guturika, agahinda kagomba kubica, kubasambanya kumeze nka violence kubera ko babona badafise ukundi bashobora kubaho, akaguha ibintu like mugabo ukabiba mudafise amahoro. I pray for you, Imana iguhereza umufasha, umu destiny helper muzima yitaye ku mutima wawe, atonezerezwa n'ikintu cyo kubabaza, atonezerezwa n'ikintu kigukura mu buntu bw'Imana. Hari abantu bizeye ko Imana ishobora gukora ibyo, batere haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. 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 Ngira ndagusabira imbabazi ku Mana. Nigishije inzira z'umugisha. Hari izindi nzira ushobora kuba waraciyemwo. Waraciye mu nzira z'igipfumu biranka, uraca mu nzira z'ubusambanyi biranka, uraca mu nzira z'ububeshi biranka. Abandi baciye mu nzira zo kwiba, uyu munsi bari mu mpimba. Abandi baciye mu nzira za escroquerie, uyu munsi bari mu busho. Hari inzira nyazo umugisha w'Imana ucamo, sinazibigishije. Hariho n'izindi nyinshi kubera umwanya Imana ishobora kubahezagiramo. God can bless you differently. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Bamwe barabaye abateka mitwe. Jewe narahatswe uyu munsi nta biganza no bamfise, barahatswe kuntema ibiganza nagiye kwiba, bahatswe kubitema kabiri. Imana ingirira ubuntu, uyu munsi no bamfata microphone kuwaye, ntago no bamfise amaboko. I mean ibiganza, barahatswe kuntema ibiganza incuro zibiri nagiye kwiba. Uyu munsi hari abantu biciriye inzira, barondeye inzira zabo zo kugira ngo bashobore kuba prospered, bashobore guhezagirwa, but it ended in swallow. Biherera mu gahinda, they cry, bariko baramenagurika basanzara mu marira, tears of regretting, amarira yo kwicuza no kuregreta. Ndababwira ikintu kimwe, hakuzorira amarira yo kwicuza, I mean hako uzogira ububabare bwo kwicuza, uze wemera ugira ububabare bwo kwihangana. Have pain, be ready to receive the pain of patience. Wemera ugira wihangana, uribwe ikintu kikugiye umubiri kugore, but be patient. Hako urira amarira yo kwicuza, tears of regretting it, amarira yo kwicuza aratabagura umutima, arahindura abantu. Abandi uyu munsi intumbero zabo zarahindukiye, baratakaje ama destiny yabo completely kubera ko bashatse guhezagirwa byihuse, barongogwa n'abagabo badakunda, barongogwa binjira mu miryango batashaka, ariko kubera amaronko bavuga nti reka dupfe kwinjira nga tuzopfa kwihangana. Intumbero zabo zarapfuye, ingabire zo gukorera Imana zirahagarara, bakuze bipfuza gukora ibintu bikomeye mu buzima bwabo, but barahuye na deviation kubera ko bashatse kwicira inzira. Imana ikurinde deviation mu izina rya Yesu.
Imana ikuremera inzira zikwiriye nyazo z'umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Muntu wese yiciriye inzira rero ari ngaha, haguruke ndagusabira imbabazi ku Mana. Wariciriye inzira ariko iyo nzira ntago urumva ko irikira guteranya n'Imana, urumva ko isijwi riko rirakwagiriza. Haleluya. Uhaguruke ndagusabira imbabazi ku Mana. Mana mu izina rya Yesu ndaciye bugufi cyane,